tumaranye ukaba utaramuperezanta iwanyu aho hari uwundi mukobwa bitegemeye kuzoperezanta ariko shina ndakubaza wowe uramaze guperezanta iwanyu kuva yuko je ntaraguperezanta iwanyu canke nawe urafise umuhungu wavuga guperezanta oya je nta muntu ndagukunda ukuntu ndaca ndongo umwanya gukunda abandi nimba aho ari uko je nuko uvuga ndagutwara umwana guperezanta ashubu nyene je sikibazo ashobora kuperezanta gusa mviza yewe je ngo tugendane mu perezanta hanyuma nanje nzoguperezanta mugayo uba watanga kuperezanta jewe ariko nawe ari gutangura kuperezanta kuperezanta gusa mviza je nzoguperezanta ariko ngo tugende wo manzi utangure je nta kibazo Mama, sa? Wala kweli kama kaji. Hadi chai. Karibu. Yo, mwana njuraje. No ndabona uzananye n'urushitsi karibu. Karibu. Mama, sa? Ingora kubwira akantu karyoshye kandi gasobanutse. Eko mbarira ibyo byiza mwana. Uriza mama. Ubu ni kwa rusheri rwanje nkunda kwibogare ndemera rurimo byose. Mbona kariko no muri kazoza kanje ariko ruzofasha. Ndakubwiye ko ni jewe ashinya imifuko yose yajya ku isoko nigenda yegura. Sagenda mwemera muri byose. Mama yego. Mama, none uyu niwe hafi wanje muri kazoza kanje nziga ko byose. Uyu ni uri kurava ngo ni bogari. Yirirwa ngo iteruka amasandarusi marango mu kiderege zabuheka zande. Ye. Bya bintu ntavyo. Uyu areregeza yarabya nk'urusogoro. Naho nyene ruteye mu mwavu mwinshi. Mucivuga amajambo yose. Aho wa muhungu burarya. Jewe ashije mu kujya nsumvye bene ahubwo nimba bihiye nuko bizana ndakwereka nyene jewe. Mbewe mu kazi ka misi yose ko. Jewe akazi nkora kweje nakazi kamahera menshi cyane. Je ndangura ibihere. Jewe abona icambere intuzeye imbaragasa ibihere ninda. Rero ari ibi ikindi rero kizimvye muri byose. Twe tugomba kubirangurira mu myonga hariya mu myonga. Nimba uzi hariya mu mwonga usigwa na Enoki. Hariya rero hariya niho byakunda kera ariko ubu ntibikiboneka kubera ibe yavyo yaraduye ibikogoshi ibyo peje nirangurira. Hey, ubifatisha iki? Je nafatisha umusigitera nibyo nuri fatisha mu kugira ngo ubu rero
umukobwa w'iwanje azotwarwa n'umuhungu w'ibogari. Jewe yumviriza je none we ntubibona kubera bijya tukoresha inguvu nyinshi umusegetera usanga ufise inguvu gizopima nk'ibiro 500 kugira ngo tubifate. Aha rero ngaha giye ubiro 500 ndabisize ngaha. Aha rero uriyemeje neza nuko umukobwa wanje uzomuzitirira nyene. Tronje jewe maboko. Jewe no mwiste je barantinya jewe mu gisete. Hana abahungu bose ubona ngaho biyemera je bambonye baca bambisira nkamanza nkarenga no kubera ntubibona jewe n'uyu nzo shina nkukunda mugumye ku hamwe atamuntu n'umwe azomukorako. Uriyemera neza kuzozitirira umukobwa wanje. Jewe n'urusazi uriyuka. Uri umuhungu w'ibogari mwisite bose barakwemera. Bose tango mbonye ngaha. Turi kumwe n'uyu ntabwo wewe reka ndakwere. Ikirakiri? Uhabona ubona rigi? Nico. Tubacita igihiri. Yemera aha rero ngomba ndarugukubite kwizosi rimwe ukavyuka ucugenda ujanye n'umukobwa wanje uzoba wamutsindiye. Sheri ahi wacu nuko nyene bimeze hamaze kuza abahungu 99 wogize wijana rero hari nubwira ubwoba wenda kwemera. Wumva umenye yuko ugomba ntugire ubwoba nta na kimwe ntacuba wowe niwe sinakwemera nawe niwiyemera. Je ndiyemera. Ari ntugire ubwoba. Shenge ndiguma yose ipfuye. Nta kimwe. Mana wawe wihebuye biraboneka. Icyanya nk'icyo cyose umunota umwe. Jewe niko meze. Ubusi bose cyuya kiramfata. Mvuze cyane. Nawe kiragukarira kwera. Mana ndikire mu bwangu bwawe kwera ndabona no munsi ahantu ntaho mva kwera. Wahejeje gusenga? Mwana wabonye nguzanya amajeya we nama ndakubarira none umwana ko ni rimwe gusa gaca gapfa. Ni mwana wanje n'ubuhiri rimwe urabona ko aciye yapfa ngozo wasanya amabogari. Mama ubu ndozana umuhungu yiyemera w'ibogari ndabibona ndagiye.